Bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino samirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, kaze dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uwa kabiri. Turi mu ndwi ya 19, umwaka ugaburika na kabiri w'igihe gisanzwe. Ngibi bisomwa tugiye kuzirikana kuri uyu musi. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli, ni mu kigabane ca kabiri kuva ku murongo w'8 tukabandaniriza ku kigabane ca gatatu kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Izaburi yo kwitsa ico gisomwa ni izaburi 118 canke 119 bivanye n'igitabo ca Bibiliya mwakoresheje. Inkuru nziza ni inkuru y'umukama wacu Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda, ni mu kigabane ca 18 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 14. Muze rero dutegeyo mukama tuyagire muri bino bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli, umukama ambwira ati: weho mwana w'umuntu, ntega amatwi iryo nkubwira, ntube ikigaba nk'ubwo bwoko bw'ibigaba. Asama maze ico nguha ukirye. Nanje ndaraba mbona ariko araramvura ukuboko ampereza umuzingo w'igitabo, arakinzingururira imbere, kandi cari canditsweko imbere n'inyuma indirimbo z'intimba, amaborogo n'iminihiro. Araheza ambwira ati: mwana w'umuntu, nubanza urye iki gitabu uheze ugende gushikiriza ijambo umuryango w'Isirayeli. Ndasama rero nawe angaburira ico gitabu avuga ati: mwana w'umuntu, hembuka uhage mu kurya iki gitabu nguhaye. Nuko rero ndakirya, mu kanwa kikansosera nk'ubuki. Araheza ambwira ati: mwana w'umuntu, va hasi nugende ushikirize umuryango w'Isirayeli amajambo yanje. Iryo ni ijambo ry'umukama. Ese ukuntu amajambo yawe ansosera mu kanwa. Ese ukuntu amajambo yawe ansosera mu kanwa. Amategeko yawe mukama arampimbara kuruta amaronko yose. Amategeko yawe niyo gahimbare kanje, amabwirizwa yawe niyo mpanuro mfise. Ese ukuntu amajambo yawe ansosera mu kanwa. Ijambo riva mu kanwa kawe rindutira amafeza n'amazahabu ibihumbi n'ibindi. Ese ukuntu amajambo yawe ansosera mu kanwa arusha ubuki gusosa mu kanwa kanje. Ese ukuntu amajambo yawe ansosera mu kanwa. Amategeko yawe niyo ntoranwa yanje, niyo gahimbare k'umutima wanje. Nasamitse akanwa ndahuzagizwa, kuko nipfuza amabwirizwa yawe. Ese ukuntu amajambo yawe ansosera mu kanwa. Yaga mukama, umusavyi wawe aguteze yompi. Iyo dusoma mu nkuru nziza y'umukama wacu Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda, muri irya misi abigishwa begereye Yezu bamubarira bati: umukuru mu bwami bw'ijuru ninde? Yezu yakuye akana agashira hagati yabo ati: ndababwiye n'ivy'ukuri, mudahindutse ngo mube nk'abana batoyi, ntimuzokwinjira mu bwami bw'ijuru. Uzokwicisha bugufi akamera nk'aka kana, niwe asumba abandi mu bwami bw'ijuru. Ufata neza ku bwanje akana nk'aka, ni jewe abafashe neza. Murazi umuziro, ntihagire na kamwe mukengera muri utu twana, kundi bibabariye abamarayika babo bama imbere ya Data wo mw'ijuru bamwihweza. Mbwire namwe, nk'umuntu afise intama 100 imwe muri zo igatakara, ntaca arekera ku musozi zimwe 99 akaja kurondera yatakaye? Agize Imana akayitora, n'ivy'ukuri ndababariye izomutera akanyamuneza kuruta zimwe 99 zitari zatakaye. Uko niko bidakundwa na so wanyu wo mw'ijuru ko kamwe muri utwo twana gatakara. Dushemeze iri jambo ry'umukama.
Bakundwa b'Imana, inkuru nziza duhejeje gutega amatwi yasozerereye kuri ano majambo agira ati: uko niko bidakundwa na so wanyu wo mw'ijuru ko kamwe muri utwo twana gatakara. Ayo majambo avuye mu kanwa ka Yezu, wa mwungere mwiza yigura intama ziwe, n'amajambo ahimbaye cane atanga umwizero kuko atwereka umwitwarariko Mana Data afitiye abo yiremeye. Uwo mwitwarariko ntuje mu gihe c'ubwuzure bwa kabiri, ariko uri mu buranga bwamye buranga Imana kuva kera na rindi, kuko yamye ari Imana yuzuye ikigongwe, idakaza ishavu, uko ducumura siko iduhana. Ni Imana idahimbagwa n'urupfu rw'umunyakabi, ariko ihimbagwa nuko uwo munyakabi yoheba inzira ziwe mbi, agatumbera kandi agahindukirira Imana yo soko ry'ibiza vyose, ikaba ari nayo itanga ubuzima. Umuhanuzi Ezekiyeli ati: babwira uti ndarahiye ubuzima bwanje, niriyazwe n'umukama Imana, simpimbagwa n'urupfu rw'umubisha, ahubwo nezerezwa nuko umubisha ahindukira agaheba inzira yiwe akabaho. Ikimenyetso kitabesha cerekana ko Imana yamye ishira imbere ubuzima bwa kiremwa muntu mu kibanza c'urupfu, nta handi twokironderera atari mw'ijambo ry'Imana duhejeje gutega amatwi, cane cane mu gisomwa ca mbere. Imana niyo yamye yitorera abahanuzi, igaheza ikabarungika kugira ngo bavuge kw'izina ryayo. Yarabanza ikabategura, ikabarungikana ijambo ryayo, ikabarungika ibazi, ikabarungika kubo izi neza, itaravye ubwiza canke ububi bwabo ibarungitsemwo. Ego cane bavukanye, Imana ntiyigeze irema umuntu mubi canke ikintu kibi, kuko nk'uko ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'Amamukoro ribituyagira. Ivy'Imana yaremye vyose vyari vyiza, kandi n'ivyirema ubu biguma ari vyiza, kuko uko yari ejo niko iri nino musi kandi nikizokwama. Mubyo twokenguruka ico ntitwocibagira ko Imana yaturemye turi beza, ikaturema mw'ishusho yayo. Izaburi y'umunani nayo ikatwunganira igira iti: umuntu niki kugira ngo umwibuke, mwene Adamu niki kugira ngo umwitwararike. Wahatswe kumunganisha n'Imana, umutera iteka, umuha icubahiro. Wamuhaye kugaba ivyo iminwe yawe yahinguye, ibintu vyose wabishize munsi y'ibirenge vyiwe. Babandi bati Imana ntidukunda kubera turi beza, ariko itugira beza kubera idukunda. Itugira beza kuko rimwe rimwe ibicumuro dukora bisibanganya ya shusho nziza Imana yaturemanye. Ni muri ico gihe Imana yumva impuhwe, ni muri ico gihe Imana yatoye ikongera ikaronka abahanuzi. Ino munsi kabirangitse umuhanuzi Ezekiyeli, ikamurungika mu gihugu c'abagarariji. Ushima ikunda n'abahanuzi, nimurungitse imbokoboko, ibanje kuyaga nawe, iramubwira vyose, iraheza iramuha n'impamba azogenda yitwaje. Kugira dutahure neza na neza iki gice c'ijambo ry'Imana duhejeje gusomerwa, nkundira dusubize amaso inyuma, tubanze twibukanye uturongo tuza imbere tuduhejeje gusomerwa uno musi. Ubuhanuzi n'ubutumwa butoroshe na gato, busaba inkomezi n'ingabirano bivuye ku Mana, busaba utwigoro tudasanzwe, kuva hasi, guhagarara, kumviriza no kumvira uwugira atuyagire. Imana ibwira Ezekiyeli iti: mwana w'umuntu, va hasi uhagarare, kuko ngira nkuyagire. Ezekiyeli yaragamburutse, Imana iraheza iramutuma kuri bene Isirayeli b'ico gihe. Ku makungu y'ibigaba yagararije Imana, bakabiranye mu maso, b'umutima ukomantaye, kuva kuri ba sekuru babo gushika n'ubu nyene. Ngabo rero ab'Imana imurungitsemwo. Imana ntiyama iturungika horoshe canke muboroshe, ariko iraturungika kuko igumana natwe. Haraho iturungika izi ko batazotwumviriza, naho Imana iraremesha Ezekiyeli igira iti: nabo bakumviriza canke bakareka, kuko ari umuryango w'abagarariji, bazomenya ko hari umuhanuzi. Imana ikungikanya iti: ariko wewe mwana w'umuntu, ntubatinye kandi ntutinye amajambo yabo. Naho ukikijwe n'ibisuru n'amahwa, ukaba ubana n'umutumina, ntutinye amajambo yabo, ntukangwe n'amaso yabo, kuko ari umuryango w'abagarariji, uzobashikiriza amajambo yanje. Bavukanye bakunzi b'Imana, Imana mu butumwa dutorera, haba mu buzima bwo kuyihebera, haba mu bwo kubaka rukristo, ntiyigere dutega imitego. Imana sumwe so atwanka ngo waheza turage ivyamunaniye, ahubwo mu rukundo rwayo ntangere iradutegura, ikatwigisha kugira ngo tumenye ibanga twinjiyemwo, tumenye ibiribangamira, tumenye n'ingene twokwigenza ngo tubashe kubera ibanga.
haba mu buzima bwo kwihebera Imana, haba mu buzima bwo kubaka rukristo, turaronka umwanya wo kwitegura, bakatwigisha icibanga turiko turitegurira ridusaba, ico ridutegereza, utwigoro dutegerezwa kugira ngo turizigame. Egome cane, ikintu c'agaciro wamana umutima uhagaze ko cohava kiguca mu myanya y'intoke. Nico gituma mu gukomorerwa ayo mabanga yose tubanza kwiyemerera ko tuyinjiyemwo atagahato bivuye ku mutima, ariko kandi tugaheza tukabona ko hari aho tutoshika tudafashijwe n'inema y'Imana, tugasozera tuvuga tuti inema y'Imana izodufasha. Iyo nema y'Imana ntishobora gukora muri twebwe mu gihe tudakundiye mutima mweranda, mu gihe tutakiriye ijambo ryiwe, atari kuryumva gusa ariko kurishira mu ngiro, kurifungura, kuryinovora, kurondera ico ritubwira twebwe nyene, tugaheza natwe tukarishikiriza bene wacu. Kugira ngo ritunyure muri isi ya none, tutegerezwa kumva ko Umukama yadutoye mu bandi. Nimba ndi umusaseredoti, nimba uri umufurera, umubikira, menya kandi uzirikane ko Imana yagutoye mu bandi. Erega nawe uri mu nzira yo kwihebera Imana, nawe Imana yagutoye mu bandi, iriko iragutegura kugira ngo izogushikane kw'iteka ryo kuyihebera ushajije kandi uberewe. Nawe wubatse rukristo, zirikana kandi utegere ko Imana yagutoye mu bandi, ikagutorera ibanga rihimbaye ridatorerwa abari bo bose, kuko ari sakramento Imana yashinze ikarishira hagati y'umugabo n'umugore. Erega nawe ukirondera canke ukirindiriye wo muzokubakana, ntiwigere ufata minenegwe iyo banga, kuko uko uriko uraryitegurira ubu ukiri muto niko uzoribamwo umaze kurishikamwo. Nawe gushika ino musi ukiriko uratohoza umuhamagaro wawe, menya kandi umenyere ko umuhamagaro wose wikwije atawo gufata minenegwe uriho nk'abana b'abantu. Iyo ntitwobishobora tutaronse umuco wa mutima mweranda uva mw'ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana niryo Umukama yahaye umuhanuzi Ezekiyeli, niryo aha abahanuzi b'iki gihe. Arahiriwe uwo wese yakirana akanyamuneza amajambo y'abahanuzi. Petero mweranda nawe akatwunganira ati, niho turushirizaho kwemera ivyavuzwe n'abahanuzi, mukagira neza mu kuraba nk'itara ryakira mu mukorane gushika umutwenzi ukike, inyenyeri yo mu nyomvyi nayo igaseruka mu mitima yanyu. Imbere ya vyose nimubimenye ko mu vyo abahanuzi bavuze mu vyanditse atana kimwe kiva mu vyiyumviro vy'abantu, kuko ata jambo ry'abahanuzi riva ku gushaka k'umuntu, ariko mutima mweranda ariwe yatumye abahanuzi kuvuga kw'izina ry'Imana. Ikete rya kabiri ry'umutumwa Petero, ikigabane ca mbere kuva ku murongo wa 19 gushika ku murongo wa 21. Imana nishire muri twege mutima wayo, adukundishe ijambo ry'Imana, adukundishe kuriyagira abandi, yongera duhe n'ingoga zo gushira mu ngiro ico ryatwigishije. Ndangirize kuri ano majambo ya Paulo mweranda yashikirije abanyakorosi mu kigabane ca gatatu kuva ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 17, ngira nti ijambo rya Kristo niriba vyagiremwo risagarare, maze mwigishanye kandi muhanurane mu bwitonzi bwuzuye, muririmbira Imana mu mitima yanyu mukenguruka, mu mazaburi, mu ndirimbo no mu mvyino bivuye kuri mutima. Ivyo mukora vyose mwabe mubigira kw'izina ry'Umukama Yezu, mukengurukira Imana Data kubwiwe nyene. Bikira Mariya mugabekazi wabumviriza ijambo ry'Imana, natubere mu ngoro ubu no mu myaka yose, kugira ngo adusabire inema dukeneye ngo tubashe kubona no kumva ivyiza biri mw'ijambo ry'Imana. Umuhezagiro wa Mana Data, Mwana na Mutima Mweranda nubashungurukireko kandi wamane namwe ibihe vyose. Amen.